ni Musi Champion TV ni TV korona bya hafi ni kigo disara musanzwe mu kizi ni kigo gisanzwe gifata abana basanzwe bagendana ubumuga kiri mu ntara y'Ibitoki muri commune ya Buganda neza muri zone ya Gasenyi Centre. Nkuko musanzwe mubizi Musi Champion TV intumbero yayo ni kugira ngo yame igera aho hantu hose hari abantu basanzwe bagendana ubumuga kugira ngo ibabere ijwi ryabo ribashe kugera kure. Nkuko mubibona imbere yacu turi kumwe n'umuyobozi, reka niwe tugiye kugirana ikiganiro muri umwanya araza kutwidondora muraza kumva n'ibyo tugiye kuyaga. Reka tubanze tumuramutse turagoye bwakeye. Kakeye. Mumeze neza? Turashima Imana. Ego kubatabazi amazina yanyu mwitwa gute, aha turi ni hehe, musanzwe mujejwe iki? Bo jewe nitwa Niyonzima Justine, sanzwe ndi umuyobozi wa Gasenyi Centre, Ecofo Gasenyi Centre, ni ishure ryavutse mu 2023, ni kuvuga rimaze umwaka rikora. Musi Champion TV yabatembereye kumvo zuko yagiye yumva ko yuko ngaha hasanzwe harerewe abana basanzwe bagendana ubumuga. Abana nabo bagendana ubumuga bari mu ntumbero y'iyi televiziyo kugira ngo ibakurikirane imenye mbega babayeho gute, ibashe kubagereza ijwi ryabo kure. Twarameze ko yuko mu kigo disara hari abana babashe kugira ngaha by'ukuri n'ivyo hari abana baramuwe mu kigo disara baragira kwa ino shuri ryanyu. Ego cyane abo bana turabafise bari mu mwaka wa mbere. Bo bangana gute? Ni 6. Ego. Hari abasanzwe bavuga n'abatavuga, hari abasanzwe bafise ubumuga ariko gasanga bavuga, mufise abana bafise ubumuga bumeze gute? Aha dufise abana bafise ubumuga butandukanye. Turafise abana bafise ubumuga bwo kutavuga, ni kuvuga bavugisha ibimenyetso, bamwe dusanzwe tuvuga twita ngo ni banyamuragi. Tukaba dufise n'abandi bana bafise ubumuga buboneka, bavuga ariko bafise ubumuga buboneka. N'abandi bana rero bagiye bafise ubumuga bugiye butandukanye. Uretse abo bana bavuye mu kigo disara, murasanzwe mufise abandi bana bagendana ubumuga baje baturuka mu miryango itandukanye? Yego cyane turabafise. Bo bangana gute nabo? Bari 25. Yego. Muri ko muraraba nk'iyo nkamwebwe musanzwe muyoboye iri shuri, biraborora kugira ngo abana basanzwe bagendana ubumuga n'abana batagendana ubumuga biraborora kugira ngo abo bana bashobe kubana mu mibereho yabo? Abo bana barabana neza, baramenyerana. Umwigisha abari muri iryo shure agerageza kubereka yuko nabo bamugaye batabishaka, akagerageza kubakundanisha kuko aca abicarika hamwe, namba ari ufise ubumuga runaka akicara n'udafise ubumuga, ufise ubumuga akicara n'ufise n'udafise ubumuga, ugaca usanga bose ni bamwe. Yego. Muravye mu miryango abo bana baturukamo, abavyeyi babo babazana kw'iri shuri babyishimiye canke hoba harimo agahato? Oya, abo bana babazana kw'iri shure babyishimiye kuko bababwiye yuko iryo shure ritarobanura, ni ishure risanzwe rifise abo bana nyene bafise ubumuga. Abavyeyi bafise abana bafise ubumuga benshi bakunda kubazana ngaha muri Gasenyi Centre kuko bazi yuko niryo shure rifise abo bana nyene basanzwe bafise ubumuga. Intumbero y'iyi televiziyo yacu ni televiziyo yagiye gusaba ruhusha muri leta irazwi, yihaye intumbero kugira ngo igere aho hantu hose hari umuntu agendana ubumuga ashikirize ikibazo ciwe ingorane yoba afise. Murevye abana biga hano kwa rino shuri, intambamyi bahura nazo ni zihe, canke mwebwe nk'abantu bayoboye iri shuri intambamyi muhura nazo kugira ngo abo bana mubaho ubumenyi zoba ari zihe? Turafise intambamyi nyinshi duhura nazo. Nk'akarorero turafise abana bavugisha ibimenyetso bajya dusanzwe twita ibiragi, ariko twebwe kuko tumaze kubona yuko bazi kuvuga gusa nuko batavuga nk'uko tuvuga, turafise intambamyi duhura nazo. Akarorero hariho abigisha usanga bataje kuvugana nabo. Igihe rero umwigisha ahuye n'uwo mwana atazi kuvugana nabo, uwo mwana aratinya umwigisha, n'umwigisha agatinya iki? Agatinya umwana. Uca usanga kuvugana bigoye.
ego niyo ntambamye nini dufise kuko abana baradutinya natwe tukabatinya kuko ntago kuvugana nabo bitworohera. Kugira ngo mwese muhurize hamwe bigende neza hokogwa iki, mubasabira iki, mubona hakenewe iki? Twebwe nk'umuyobozi yoba ayoboye Gasenyi Centre, ikintu nosabira abigisha twosaba yuko hoba amaformation kwaba bigisha nyene bari ngaha, kuko murumva yuko abigisha barafise ingorane zo kuvugana nabo bana. Nk'ubu abo dufise bashitse mu mwaka wa kabiri, kandi abavyeyi bose bazi neza yuko Gasenyi Centre uburuhuko bwa Pasika canke se uburuhuko bukuru mwoza mukadufasha twebwe tukarondera uwo dufasha atwigisha kuvugana nabo bana bafise ubu ibimenyetso, hanyuma mukaraba ingene mudufata mu mugongo muca muvyumva nawe. Kuko murumva yuko abigisha turafise ikibazo gikomeye, abana baraduhunga, abo bana nyene bavugisha ibimenyetso baraduhunga, banezerererwa urya azi kuvugana nabo. Twebwe tutabizi ntago batunezerererwa, muca mwumva yuko rero hakenewe yuko muduha ubumenyi bukwiye kugira ngo nabo bana natwe batwiyumvemo. Ikindi kandi nk'umwigisha asanzwe yigisha abo bana bavugisha ibimenyetso, yatanguranye nabo mu wa mbere, ubu yimukanye nabo mu wa kabiri. None mwumva abigisha bataronse ubumenyi, uwo mwigisha azoguma yimukana nabo kandi bitari ngombwa akaguma yimukana nabo. Mu majambo make ngerageza gusigura iciyumviro cha mutanze mumvuza ati uwo ari we wese yovyumva ko yuko akwiye kubashigikira kugira ngo abafate mu mugongo, hanyuma murondere umuntu ashobora kubaha inyigisho zijanye no gukurikirana abo bana. Mumvuza ati muramuhaye kaze hano kwa ino shuri ryanyu. Kibaza ko kuri ryanyu rigiye kugera kure, si ibintu byose mwokoma murindira leta ko yuko yokora. Oya, uwo ari we wese kwiye gufasha kuko n'abana b'igihugu, n'abana ejo bazobitera mbere y'igihugu. Nizera neza ko yuko irijwi rigiye kugera kure kandi abazovyumva, nizera ko yuko ejo canke hirya y'ejo muzobabona baje kubatembera ngaha kugira ngo babafashe kw'ico kintu, mubashe gukahirizwa ubwenge ku bintu bijanye no kwigisha abo bana. Ego cyane. Turabashimira ko bamwemeye kutwakira nka televiziyo isanzwe ari ijwi ry'abantu bagendana ubumuga. Nizera ko yuko nejo nitwagara ko muzosoma kandi mugatwakira. Namwe murakoze cyane. Ico gisabo cacu tukaba dusabye ati nyabuna mudukomangire badufate mu mugongo. Ego.